Muri iki cegeranyo ihonyango ry'agateka zina muntu gifasha kukurikira abantu ndwi nibo bamenyekanye ko bishwe, muri bo hatowe ibiziga by'abantu batatu. Umuntu umwe niwe yashikiwe n'amabi yafatiye ku gitsina, umuntu umwe niwe yasinzikajwe ubuzima, umuntu umwe niwe yahagaritswe aranyuruzwa amaze umuryango wiwe urabura irengero, hamwe n'abantu bane bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bashikiwe nayo mabi harimwo abakenyezi batatu n'umwana w'uruhinja kivutse umwe bishwe. Abagirizwa ayo mabi harimwo rwagwaruka rw'imbonerakure rwegamiye mu mugambwe CNDD-FDD, bamwe mu bajejwe iperereza bari mu rwego rwegamiye umukuru w'igihugu, bamwe mu bapolisi, bamwe mu bajejwe intwaro. Ico kigenyo kandi kiragaruka ku bibazo bijanye n'ubutungane, intwaro ibereye, hamwe n'ibibazo by'umutekano, navyo bikaba byatumye habamwo abantu bishwe n'abandi barakomereka. Umuhari wahariwe agateka zina muntu usozera wiyamiriza ukudahana kuguma kwibonekeza mu gihugu, maze ugasaba leta y'u Burundi kugira amatohoza ataho yegamiye kugira ngo bagirizwa ayo mabi bamenyekane kandi bacirwe urubanza bahanwe ata mwana n'ikinono.